Shalom shalom shengero ry'Imana groupe bamaso ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igisibo cawe. Jewe ngiye kuganira namwe nitwa Abel Mbonimpa. Uyu munsi tugiye kuganira amajambo y'Imana atwibutsa ivy'inshingano z'ivyo Imana yampaye kugira ngo mburire bene data, mburire abatuye isi, mburire amashengero y'abana b'Imana, amashengero y'abizera, amadini atandukanye, umuntu wese ku giti ciwe. Rero uno munsi ndagira ngo ndabibutse za ngingo zishika zitanu z'ivyo nahawe. Nari namenyesheje yuko dutegerezwa kuzozigisha kugira ngo abantu barushizeho kwitegura, barushizeho kuba maso. Twari twavuze ingingo zishika zitanu. Ubwa mbere twaravuze ingingo ijanye n'ivyo kwitegurira kuza kwa Kristo. Iya kabiri ubuzimire mu madini. Ubwa gatatu kubera maso ubugingo bwawe. Ubwa kane kwirinda hatagira ugutwara igisibo cawe. Ubwa gatanu kuburira Sodomu na Gomora ya kino gihe turimwo igiye kurimbuka vuba. Rero izi ngingo zose tuzogenda tuzigarukako. Uyu munsi rero turaje turabe ibijanye n'ivy'ubuzimire mu madini. Haleluya. Bene data, nagira ngo nshimire bene data abantu bose badusengera. Nagira ngo nshimire bene data bitwararika ivyigwa n'inyigisho kugira ngo barushirizeho kunaguka. Ni vyiza cyane kugira ngo twitwararike ubwami bw'Imana. Ni vyiza cyane kugira ngo turushizeho kwiga kumenya, kwiga gutahura, kubera yuko ubuzimire bwarabaye bwinshi. Abantu benshi barazimiye. Imana iriko irabona ubuzimire buri mw'isi. Imana iriko irashavuzwa, irakajwe n'ubuzimire bw'abantu, kuko abantu bahurumvye bigize nk'ibimaka mu guhurumbira ivy'isi bakibagira ivyanditswe vyera. None rero mwene data, ndagira ngo muri kano kanya nkurarike kugira ngo utege amatwi. Tugiye gusenga Imana hanyuma twinjire mu cigisho cuno munsi. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye cyane muri kano kanya keza utwemereye kugira ngo dusangire iri jambo ryawe. Urakoze mwami w'abami, ubushobozi n'ububasha n'ubwawe. Ndasengeye ubutumwa bwiza, ndasengeye imburi kuri bene data, uwari we wese aburirwe kandi yakire iri jambo. Mwami ndabigushimiye nkenguruka mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Haleluya. Bene data, rero tugira ngo tubanze dusome ijambo, igitabo c'abavugishwa n'Imana Yeremiya igihimba 8, maze dusome duhereye ku murongo wa 11. Tugiye kuraba amajambo atubwira ngo Imana izohanira abayuda kutihana kwabo. Imana izohanira abayuda kutihana kwabo. Imana izohanira amadini kutihana kwabo. Uno munsi ntituriko turavuga abayuda, kuko uno munsi abayuda sibo bariho. Abayuda tubona yuko ivyabo byaheranye n'isezerano rya kera. Uno munsi turi mu gihe ca Kristo, turi mu gihe cyo kwitegurira kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Nico gituma ubutumwa bugenewe amadini ariko aragerageza kugira ngo apratike ubu Kristo, ariko bakabikora mu buryo bw'ikinyoma binyuranye n'ivyanditswe vyera vy'Imana. Rero muri kano kanya tugiye gusoma aya majambo. Yeremiya 8 umurongo wa 11. Kandi bavuye imirenzako igikomere ca wa mukobwa ari bo bantu banje, bavuga bati n'amahoro n'amahoro, kandi ata mahoro ariho. Mwene data, bavuye igikomere ca wa mukobwa ari wo mukobwa w'i Siyoni, bavuye igikomere imirenzako, bafashe igisebe aho kugira ngo bagikande bakimene, ariko bashimye kugumizayo ikimungu kiguma kimunga. Ugasanga mu madini aho kugira ngo abantu bihane, ugasanga ahubwo ariho abantu barushiza kugarariza. Amashengero nubwo bagiye bubaka insengero aho kugira ngo abantu bakizwe bihane, baze gupfukama hanyuma barambike kubiganza basengere, ariko siko bikimeze. Ahubwo ariho usanga ahubwo barushiza kuba abakabiri, kuba abana ba Gehenomu. Bakanze abantu banje imirenzako. Mwene data, utega amatwi wumve ukuntu abantu b'iki gihe bakanze imirenzako abantu b'Imana, ukuntu
abarongozi b'amadini, abakuru b'amadini, abakuru bo mw'isi bakanze abantu imirenzako aho kugira ngo bakande igisebe maze bagikuremwo amashira, bagikuremwo ibituma igisebe kiguma kibandanya kirandagata, ariko barakuyengeje, barasigiririje. Uno munsi ako umuvuga butuma yobwira umuntu ati ni wihane utihanyura gowe, ahubwo acajamwo, ahubwo akamuremesha, agatangura kumubwira yuko atangorane, akamubwira ko atakibazo, ntaco bitwaye. Ariko kira noneho mwene data, Yesu agiye kugaruka, agiye kuza, byose bizogaragara. Ndagira ngo mbwire yuko uno munsi ari igihe cawe co kugira ngo uce urubanza maze uhitemo inzira y'agakiza. Umurongo wa 12, mbega hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Eka nta dusoni namba, nta nukumaramara. Nico gituma bazotembana n'abari ku mutembo. Igihe nzobazira bazogwaho, nijewe Uhoraho mbivuze. Abo ni bande? Abo ni babakuru b'amadini, abo ni babandi bashinga amadini, maze ugaca usanga bararetse bakarekirana ibibi byose bikabandanya, bakabona yuko byose atangorane kugira ngo bazimize n'abatoranijwe. Ariko ndagira ndakubwire yuko uwatoranijwe azokwama ahagaze mu kwizera. Nuko hagarara ushikame mwene data, wewe watoranijwe, hagarara ushikame, ntiwemere ivyo bariko barapanga, ntuvyemere ivyo bariko barategeka, ntuvyemere. Nibavuga bati kora ibi, ntuzubikore, ahubwo dusenya Imana. Imana ubwayo izo bari kubwira icyo ukora. Haleluya. Ku murongo wa 13 haravuga ngo nzobanzura rwose, ni jewe Uhoraho mbivuze. Nta nzabibu zizoba zikiba ku muzabibu, canke insukoni ku musukoni, n'ibibabi bizokabirana, kandi ibintu nabahaye bizobavako. Bya bindi byose mwishimiye, ca cubahiro mwishimiye, ya madini mwishimiye, byose bigiye kurangira, bigiye guhera mu izina rya Yesu. Haleluya. Mwene data, utega amatwi wumve ico Imana yambariye hari ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mu 2020. No kuvuga yuko umwaka urarenze. Ico gihe ngira ngo ndabasomere igice kimwe mu bice byinshi nanditse kijanye n'amadini, maze utega amatwi wumve. Uno munsi nagira ngo mvugane n'abakuru b'amadini. Birashoboka muri groupe b'amaso hakaba harimwo abarongozi, hakaba harimwo abapastori, hakaba harimwo abigisha, hakaba harimwo abavuga butumwa, hakaba harimwo abajejwe ibisata bitandukanye. Mutege amatwi mwumve, ngiye kubabwira bimwe mu byo nabwiwe hari ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2020. No kuvuga umwaka urarenze. Ni mwumve ibi yemwe bakuru b'amadini mwese iyo muva mukagera. Mutega amatwi ivyo umwungere mukuru Segaba avuga ati, nimureke abantu biwe basenge Uhoraho mu mpwemu no mukuri, kuko abatumvira Imana bose bagiye kuzohimbagurwamwo kubiri, bagatererwa muri ca kiyaga caka umuriro utazima. Tega amatwi wumve. N'akamaramaza aho abapastori bagiye kugwa mu muriro, n'akamaramaza aho abarongozi bagiye kugwa mu muriro, n'akamaramaza aho abakuru b'amadini bagiye gusigara, n'akamaramaza. Tega amatwi wumve. Urashobora kubaza uti none mbega ibizotuma bagwa muri uwo muriro nibiki? Nibiki bigiye gutuma abapastori bacu barimbuka? Nibiki bigiye gutuma abarimu bacu barimbuka? Nibiki bigiye gutuma abita bavuga butumwa atari bo barimbuka? Nibiki? Nagira ngo ngusubize ndakubwira yuko sabo bonyene, ahubwo nawe nutaba amaso, nawe nutaba amaso ugiye gusha, ugiye gutongoka, nawe nutaba amaso ugiye kurimbuka. Uwo muriro ntutora. No kuvuga ngo nta bukuru buriho, nta no kuvuga ngo naka canke ubugenzi canke ubucuti, nta kindi cireguzo. Ikireguzo kizaba kihari gusa nuko wewe wuhagijwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Esi choma aho uri mwene data, ugaca bugufi maze ugasaba amasengesho, ugatura umutwaro, ukihana, ukatura kugira ngo usengerwe, ubabarirwe, hanyuma ube icare mwigisha. Nta kindi, nta handi hantu hariho kunyegeza,
ntibaze bakubeshe, ntibaze baguhende. Hagiye kuza umuriro ugiye kuza utongore umaririkanye. Mwene data, tega amatwi wumve. Turabandanya gusoma nkuko nababwiye. Aya n'amajambo naronse hari ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu, hari mu 2020. Haciye umwaka urenga. Imana iravuze iti, abantu banje bishwe no kutagira ubwenge. Ayo majambo tuyasoma muri Hoseya igihimba ca 4 umurongo wa 6. Reka tuyasome mu izina rya Yesu. Abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge. Wewe kuwataye ubwenge, nuko nanje nzoguta. Ntuzoba ukiba umuherezi wanje. Ko wibagiye ivyagezwe vyanje, Imana yawe, nanje nzokwibagira abana bawe. Tega amatwi wumve, ewe mukozi w'Imana. Tega amatwi wumve, ewe mukristo. Wowe wibaza ngo urahambaye, wowe wibaza ngo urakomeye, urenguka bagakoma amashi, urarenguka bakunama, bagutegurira aho wicara babanje kwakuyengeza, maze ukaba uwa mbere imbere yuko abandi bavyagira, ukaba uwa mbere mu kurenguka ku meza, ukaba uwa mbere mu cubahiro. Tega amatwi wumve, Imana ntizoraba ivyo. Abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge. Wewe ko wataye ubwenge, none ko wataye ubwenge ugaza gushigikira ivyaha kandi uri umuherezi. Wewe ko wataye ubwenge, nuko nanje nzoguta. Ntuzoba ukiba umuherezi wanje. Ko wibagiye ivyagezwe vyanje. Ubwo se murazi ko abakuru b'amadini bose bafashe ivyagezwe bakabihonyanga, bakavyibagira, mbere bakagereka ko bakigisha abantu ngo ntaco bitwaye, ngo ivyo ngo kwari gukavya, ngo ivyo ngo nugukavya. Bagatangura kuvuga ngo nugukavya, ngo ivyo ngo uwo bakibikora ninde, ngo bagigendera mu vyagezwe ninde, ngo bacubahiriza ngo amajambo yanditswe ninde. Mwene data, ko ataye amabwirizwa kandi witwa umuherezi, Imana nayo igiye kuguta. Ko wibagiye ivyagezwe vyanje, Imana yawe, nanje nzokwibagira abana bawe. Imana nayo izoguta, hanyuma usigare wenyene, maze gutane n'abana. Abana bawe basigara ari biyerere, batagira iyo baja niyo bava. Amadini menshi agiye gusambuka, amadini menshi agiye gusigara biburase, bagiye gusigara batakigira iyo baja niyo bava, kandi bazokwicuza bavuga bati abakozi b'Imana baraduhenze, maze bisurira imikungugu mu mutwe, bambara amagunira, bavuge bati twarahenzwe, twagira ngo iyi niyo nzira, none heraba n'igihera, ntabwo ari inzira ishika. Mwene data, nimwikangure, nimube maso, muve inyuma y'ababahenda, muve inyuma y'ababasuka, muve inyuma y'abariko barabahenda, babahendagiza. Ugasanga bariko barabaremesha, bababwira ngo ko wewe watanze icya 10 ngo uremewe mu ishengero. Bagatangura kuguha agatebe neza, ukicara hariya ahantu wubashwe, ngo abantu bakora neza bemewe, ngo nibo babanza kwicara ahantu heza, ngo abandi bose naho bahagarara ntaco. Abandi nabo ugasanga eka bagenda bapfa gukurikiza ibyo bakurikije, maze bakibagira amategeko y'Imana. Tega amatwi wumve ico Imana iri kwiravuga. Dukomeze dusome. Ugende ubabwire ibi, yuko bagomba guhagarika iminsi mikuru yose bo n'imigenzo bitanditswe muri Bibiliya. Jewe Uhoraho ntigeze mbagera na rimwe. Imana yarahakanye, iravuga yuko ibi bintu muriko muragira bize bibasubire ku mutwe, kuko mwibesha muvuga ngo muriko murakorera Imana, ariko Imana irahakana kandi igiye kubasubiza ku mitwe. Ngiye kubasomera iminsi mikuru abakuru b'amadini bashigikiye bakemeza, mbere ugasanga barahavuye bikora ku mugaragaro, maze bakemeza ngo Imana niyo yibabwiye. Maze rero aha nyene ngaca nsaba yuko muntu aho uri hose uzirikana yuko uzi amajambo y'Imana, uce werekana aho iyo mirongo bayikuye. Maze rero nimwasanga atahariho, muce mumfasha duhaguruke, maze tubaze Imana niki gituma abantu bashishikara kubesha, bagashishikara kubesha nka babandi bakamenye baba yari 450 n'abandi bakamenye bashira 400, bose baguma babesha ngo bariko barasenga Imana.
muri Isirayeli, ariko uwavugishwa n'Imana Eliya amaze gusanga araba benshi yaravuze ati mubafate ntihagire umwe aducika. Bose bamaze kumaramara, imana zabo zimaze kubahemukira ntizabishuye, ariko imana ya Eliya imaze kwishura yishurisha umuriro. Muri ico gihe Eliya yaravuze ati mubafate ntihagire umwe aducika. Haleluya. Mwene data, mubafate ntihagire umwe aducika, mubabaze iminsi mikuru, mubabaze aho bayikuye, bace bashirako bazana n'imirongo yo muri Bibiliya aho vyanditswe. Iyo minsi mikuru nayo niyi: umunsi mukuru wa mbere ni Noheli. Imana irabaza ati Noheli urwo rurimi ni Igifaransa canke ni Igiheburayo canke ni Kirundi? Muce babanze basigurire urwo rurimi ruva mu ruhe rurimi, iryo zina riva mu ruhe rurimi. Kandi ikindi ca kabiri, muce mubabaza muti muri Bibiliya iryo zina Noheli riboneka hehe? Bace baryerekane. Hanyuma nibamara kuribereka, nibaribura mwongere mubabaze muti hoho mbega izo tariki zozo zitwa 25 zanditswe hehe muri Bibiliya? Ico kintu, ivyo bintu, ivyo bibazo byose ko ari bitatu, mubibabaze. Nibabibura muce mubabwira yuko uno munsi turi mu bihe by'imbabazi. Imana yarabaretse kugira ngo mwononekare mukora ibyo mwishakiye, ariko yahaba muri cagiye ca Eliya, nimwibuke ivyo Eliya yakoreye bakamenye hariya ku musozi w'i Karumeli. Ariko uno munsi turi mu gihe c'ubuntu, turi mu gihe c'imbabazi. Yesu yaravuze ngo nimubireke bikurane, ngo ku munsi w'igenya Yesu azotuma abamarayika batororokanye ababi babakure mu bagororotsi. Mwene data, naho musamba y'ubusa, naho mubesha y'ubusa, nukuvuga yuko mwarabesha Imana, ariko Imana izobihakana ibabwira ati ntabwo jewe nigeze ndabatuma ivyo. Mwene data, nico gituma rero mwitegana uburake umunsi w'Imana, kuko ivyo byose mwabikoze mubizi. Nico gituma nagira ngo mburire umukozi w'Imana wese, nagira ngo mburire umukristo wese, nagira ngo mburire uwitwa umujenama wese. Hariho abaririmbyi, hariho abantu bagendana Bibiliya, abandi bakazisoma, abandi barazifise. Muce munyishurira hanyene, ndetse muvyishure, kandi mugende mubibabaze nabo bavyishure. Nibatabironka mubabwire muti incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Haleluya. Incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Abandi nabo baravuga ngo vyo ngo si twebwe twabishinze, ngo abishinze ngo n'abapapa ngo bari hejuru, ngo si twebwe twobihindura, ngo nta bubasha dufise ngo bwo kubihindura, ngo none ngo ko atari twebwe, ngo nta mpari y'ibihuza, ngo bose ngo nico kimwe. Mwene data najyanda bwire, sohoka uveyo, hanyuma utani nishwima, maze uveyo, ibisigaye ureke maze babandanye bazimire. Ariko wewe sohoka uveyo, uve mu Egiputa, uve i Sodomu. Vayo kuko Sodomu igiye kurimbuka. Va muri Egiputa kuko Egiputa yaraciriweho iteka. Sohoka uveyo mwene data, umwanya ukiriho, igihe kikiriho. Reka kugumushigikira ibidashigikirwa, reka kuguma ushikora ibidakorwa, reka kuguma wubahiriza ibigirwa Mana bifise amatwi ntivyumve, bikagira amaso ntibibone, bikagira umunwa ntibivuge, kuko nivyo bavuga byose n'amafuti. Mwene data, ivyo bavuga n'amafuti kuko bitaba vyanditswe muri Bibiliya. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo ntuze wireguze ngo wewe ngo ntiwari ushoboye kubihindura. Nimba utarushoboye kubihindura, sohoka uveyo. Martin Luther amaze kubona amafuti yabaye hariya i Roma, yarasohotse, yaragiye, kandi yasohotse udakebuka, ntiyasubiyeyo. Ntiyasubiyeyo. Mwene data, sohoka uveyo, sohoka uveyo. Nimba babikoze, bareke babikore, barazi wo bakorera shebuja wabo. Kuko n'abayuda twarabonye yuko nabo nyene barahagurutse barinanata, mbere n'umwami wacu Yesu Kristo baramubamba. Ariko Yesu arababwiye ati so wanyu turamuzi so wanyu. Baca baza kwiregura ngo se wabo ngo ni Aburahamu. Yesu arababwira ati yaba so wanyu yari Aburahamu, mukora ibyo Aburahamu yakoze. Kuko Aburahamu arakunda Yesu, arakunda Imana. Atariko mwebwe mukorera so ari wa murwanizi. Baca bashaka gutora amabuye ngo bamutere. Mwene data, hari abantu benshi ariko barashaka gutora amabuye ngo bantere. Abandi batanguye kuniha,
abandi batanguye kuvuga ngo ivyo ngo ararimenye ngo ararivuze, reka ndarimene. Haleluya, reka ndabimene. Hajya mwashigikiye ivyaba yari mugashikira ibigirwamana, mukaza kuzana ibintu mukavyuzuza mu rusengero, reka ndarimene. Maze uzi wese ko yazimiriye muri ivyo atangure gusohoka veyo. Mwene data sohoka veyo. Ivyo vyo kwibatiza ku mutwe, ivyo vyo kuza murasuka kutuzi kandi muzi Yesu atigeze asukwa kwa amazi ku mutwe, mugaca mutangura kwiyorohereza ngo ntaco ngo ibintu byose ngo birahinduka, ngo umwanya wose ngo ico umuntu ahisemo ngo nico, mugatangura guhindagura ibintu ngo byose ngo byose ngo ntaco bitwaye, ngo Imana ngo ahiri ngo iritekerereje, ngo ntaco bitwaye. Mwene data ndagira ndabwire yuko mutegerezwa kugenda kudwibira, ukibirizwa na Yesu yaribirijwe, n'Abisirayeli baciye mu kiyaga gitukura baribirijwe, n'isi yo kuri Nowa yaribirijwe. None wewe ko wigize gakomeye ukigira akagarama ruganda, wibaza kuzokirira hehe? None uzokirira urubanza Imana ica? Mwene data, abandi nabo baratinya ngo ntibobatizwa kabiri. Uko kubatizwa mbega uko kwa mbere kwari kubatizwa? Nurabe ico Paulo yavuze. Babigishwa bamwe yasanga babatijwe mu batizo wa Yohana, yabwiye ati subiramwo mubatizwe mu izina rya Yesu. Basubiyemwo ukundi gusha babatizwa mu izina rya Yesu. Wewe rero uvuga ngo ntibobatizwa kabiri. None ko Paulo yabatije kabiri, wumva utari contre, wumva utari opposé ya Paulo intumwa, wumva udatandukanye n'intumwa. Intumwa zirashobora kubatiza kabiri zikasubiramwo zitisubiramwo batizwe. Mwene data, ariko wewe ngo ubikoze woba unyuranije n'ivyo Paulo yavuze. None ko Paulo yabikoze, none wowe urinde uhagarariye nde canke uwakurikiye nde? Ko nzirikana intumwa zose zakorera hamwe, ko mpwemu ari umwe, ko Imana ari imwe. None wewe uwagutumye ninde? Kuvuga ngo warihenze ngo waramaze kwihenda ngo ntugisira guhindura, ngo ntugisira guhinduka, ngo ntiwohindura idini. None ubundi hoho ko Paulo yabahinduye bagasubira mu kundi gusha. Mwene data, nimureke kuzimira ko mwataye ubwenge. Imana nagiye kubata, igiye kubata, kandi igihe kigiye kugera aho abantu bose bagiye gucirwaho iteka, maze abakoze ibyaha bose bazorimbuka bagiye gutabwa mu nyenga yaka umuriro. Mwene data, ca bugufi maze utega amatwi wumve. Twariko turavuga tuti, nariko ndasoma hano majambo avuga ngo ugende ubabwire ibi yuko bagomba guhagarika iminsi mikuru yose bo n'imigenzo bitanditswe muri Bibiliya, jewe Uhoraho ntigeze mbagera na rimwe. Iyo minsi mikuru nayo niyi. Umunsi mukuru wa mbere twabonye hano ni Noheli. Nkuko twabivuze, Noheli urwo rurimi nuruhe? Hanyuma muri Bibiliya rwanditswe hehe? Hanyuma itariki 25 ziri hehe muri Bibiliya? Umunsi mukuru wa kabiri Saint Valentin, wa munsi mukuru ngo w'urukundo, ngo wabubakanye. Ugasanga mu masengero bace batangura kuzana imitima makurere move, maze bakazana ugasanga abantu ngo n'umunsi mukuru ngo babakundanye. Mu masengero ugasanga ngivyo babizanye, bariko barabizana no mu rusengero. Iminsi mikuru ya za Halloween, iminsi mikuru y'imizimu y'abapfuye, iminsi mikuru abandi nabo ugasanga aho ndiko ndadondagura iminsi mikuru abantu bafonze, kandi bakaba bace babizana no mu madini. Abandi ugasanga barakora ivyo bita les anniversaires, umunsi mukuru w'ivuka, ariyo byo bita date de naissance. Ugasanga umuntu ngo umunsi wanje n'umunsi wanje navukiyeko, bagaca uwo munsi bamuhagurutsa mu rusengero, bagatangura kumuvugako, bagatangura kumuvugako ivyiza, bagahagarika ibindi byose, bakabanza bagapresenta abantu bamaze umwaka, iminsi mikuru y'amavuko. Ni hehe bene data, muzirikana ivyo ko Yesu ko atigeze abikora, ko intumwa zitabikoze. None ivyo muzovuga yuko ari nde yabibabariye? Muzovuga ko ari nde yabibabariye? Hamwe n'indi migenzo myinshi ishengero ryinjijwemwo n'abapagani b'abanyamahanga, maze babihakaze mu ishengero. Ubu ukaba utoba ugitandukanya umukristo n'ubutariwe. Ivyo ko byahora bikorwa n'abapagani, ivyo ko byahora bikorwa n'abisi. Ko tubona ko Herode ari we yakora iminsi mikuru, bagaca baca umutwe wa Yohana kugira ngo batangure kunezerwa.
ko iminsi mikuru y'amavuko yahora ikorwa n'abakuru abami, kandi niyo ataba akiriho baribuka umunsi we yapfiriyeko bakaja kumuramya canke bakamuhimbaza canke bagashinga umunsi wiwe buri mwaka bakama bamwibuka. None wewe ko himbaza umunsi w'amavuko ni wapfa bazoza barakwibuka buri mwaka canke ryari? Iyi minsi mikuru mwazanye mugatangura kuyinjiza no muri sosiyete y'abakristo y'abana b'Imana, maze abarongozi nabo bagaca bemera bakaja nago ngo numunezero. Mbere wewe iyo aramutse agira umunsi mukuru wewe bamuzanira amashugwe, bagategura igato, bagategura ama surprise. Mbere hari naho bategura yari kwigisha uwo munsi, bagategura uwundi muntu aza kwigisha bakuye kure, bakaza bamunyegeje akaja ahantu mu cumba, ahantu mu gakwe bahengera wa mupastori ahagurutse kwigisha, bagaca bamukorera surprise ngo twashatse tukuruhura uyu munsi, ngo nuvyagire, ngo n'umunsi wawe w'amavuko, ngo yisemene ni gwawe, ngo vyagira ngo urumwami. Bagakumukorera surprise, bagaca bahagurutse uyundi, ishengero rigaca ritangura gutwenga rikanezerwa, ririmo rirakora anniversaire yuko mupastori wabo bamukoreye ama surprise, maze bagaca rero agaca yumva amagarade ariko ariyongera mu rusengero bamukoreye ama surprise. Bene data, ivyo byose murabikora ngahora, niko ijambo ry'Imana rivuga, maze mukibaza yuko mpanye namwe gose atariko nzobishira imbere y'amaso yanyu byose uko bikurikirana. Uhora agiye kubasubiza ku mitwe, kuko ivyo mwabikoze mukabizana no mu ngoro y'Imana kugira ngo mukengera Imana, muyiratse, muyisuzuguze mu mahanga, muyisuzuguze muri iki kinjana ca 21, mukaza gukengera Uhoraho ari we muremyi w'ijuru n'isi. Bene data, ubwo hariho umuntu ariko aronyumva atekereza ibintu ngo abishire ku mutima hanyuma ngo abitekerezeho. Nimureke ibi bintu tubivuge kuko bibera mu maso yacu, turabibona kandi turi vyabona byo kubivuga, kandi tuzobagiriza, tuzobivuga kuko turi vyabona. Mwene data, uri cabona cahu usengera, uri cabona cyo mu madini yahuba, uri cabona asanga ivyo bintu atabiriho, urahiriwe. Asanga atahariho babatiza ku mitwe uyu munsi kandi ataho babikuye muri Bibiliya, urahiriwe. Asangwa atahantu usanga abaharitse n'abandi bantu batakurije vyangombwa bemerwa mbere bakaja no kungaburo yera, nimba bitariho aho usengera, urahiriwe. Nimba atahantu aho usengera ata minsi mikuru ya Noheli bagihimbaza, bakaca batera n'amashashi y'ibitoke n'imisederi, bagatangura gutaka mu rusengero, bizihiza umunsi mukuru, bizihiza umunsi mukuru, bakemeza ko ari wo munsi Yesu yavukiyeko, kandi uwo munsi atariwo, kandi ni nuko kweza uzi nuko ariko Bibiliya ntigeze ibitangaza. Bene data, nimba usengera aho hantu utangure kumenya yuko ivyaho hantu wewe uzobibazwa, kuki wabiraba ukabirorera nk'agasinema, ukishinga gusa gutwenga unezerwa, mugafungura ngo n'umunsi mukuru wo kurya inyama no kurya umuceri, n'umunsi mukuru wa Noheli, ngo Noheli ngo tuyisangire, mugatangura gusangira inyama, ngo ni Noheli ngo tuyisangire, mugatangura gusangira inyama. Kandi koko kuko abanyamahanga nabo ariko bagira, ariko bari bameze, ariko arico catumye uwo munsi mukuru wawushinga, n'umunsi mukuru wa gipagani. Abapagani nibo bazanye ivyo, bamaze kubizana abakristo nabo ntibasobanukirwa, baca baja nago. Mwene data, igihe kirageze muri iki kinjana ca 21 kugira ngo muri gurupe b'amaso muhaguruke mwese, muhaguruke nk'ubushakashaka, maze muvire hasi rimwe, mwiyamirize imico n'imigenzo yose ahiri hose, maze muhaguruke. Na Martin Luther yarahagurutse kandi yapfuye neza, yapfuye yisaziye. Erega wanka kuvuga ukuri abandi bakakugutanga, kandi burya wanka kuvuga abandi bakarivuga. Nico gituma nimwanka kuvuga amabuye arasemerera, nubwo muzokwanka kubivuga ngo bifurirwa biriko nibisunzu, abandi bakavuga ngo ivyo ngo ntibituraba, ngo jewe ngo ndi umuntu mutoya nkunaco maze. Mwene data, uri umuntu mutoya ariko mu umuriro uzoguturira, uzogutongora, ntibizorabira. Kandi no mwijuru intebe yawe iriyo, uzoja mwijuru niwakora ivyiza, niwemera ukitandukanya n'icaha. Yesu Kristo yaravuze ngo uzonyaturira imbere y'abantu, nanje nzomwaturira imbere ya Data n'imbere y'abamarayika bera.
ariko ngo uzonyihakanira imbere y'abantu nanje nzomwihakanira imbere ya data n'imbere y'abamarayika bera bo mu ijuru. Mwene data, none wumva aho bavuga nde baretse nde, ninde canke sinde? Yesu Kristo yiteguye kugororera umuntu wese hakurikijwe ibikorwa yakoze, hakurikijwe imirimo yakoze, ngo azobona ibara ngo umuntu ashira ibikorwa byankwemuye kuri Satani. Mwene data, ngo ico caha ngo ntiyo kibabarirwa ngo muri iki gihe ngo ndetse no mu gihe kizoza. Nico gituma bene data, mwoye kuvanganya ivy'isi n'ivy'Imana, mwoye kuvanganya ibidahwana. Mwene data, kugira ngo ivyera tuvyite ko ari vyera, maze ivyanduye tuvyite ko ari vyanduye, hanyuma twige kuvangura, twige kurobanura, turobanura ibidahwana, kuko Yesu yaduhaye kumenya ubwenge, tugendana ubwenge. Jambo ry'Imana ryamaze kuvuga ngo ko wataye ubwenge ngo nanje nzoguta, ngo kandi nzibagira abana bawe. Uhoraho agiye kwibagira amadini yose yakoze iby'ubuhemu. Uhoraho agiye gusangangura no gukuraho Babuloni. Babuloni igiye gusanganguka, Babuloni igiye gukomvomboka, kirakomvombotse. Babuloni ca gisagara cateretse isi yose vino y'ubusambanyi bwaco. Bene data, nimuveyo nimusohoke, maze muyikangure ibi bintu by'uko bakanze igikomere ca wa mukobwa imirenzako. Harageze yuko kimenwa, harageze yuko ico gihute kimenwa mu izina rya Yesu. Bareke kubesha avuga ngo namahoro, ngo namahoro, kandi ata mahoro ariho. Abanyabyaha bariko baracumura, abasambanya bandanya gusambana, abicanya bandanya kwicana, ibi bibandanya kwinjira mu madini, bakabandanya bakora ibyo bishakiye. Mwene data, nimusohoke maze muhagarare mu muco, maze mube maso, hanyuma mwikangure, maze duhaguruke. Groupe bamaso niyo kwikangura, groupe bamaso niyo kwikangura. Bene data, haleluya, Imana ihabwa icubahiro. Bene data, Yesu abagirire neza. Ndakuraritse ndaguha ikaze mwene data, kugira ngo asanga ukigendera muri ivyo, ukaba uri mu idini rimwe muri ayo. Ntuce utangura kwiyumvira ngo urabe umugore wawe, canke ngo urabe umugabo wawe, canke ngo urabe babajenama, canke ngo urabe abapastori. Ndagira ndakubwire yuko Yesu Kristo yaravuze ngo sinaje guzana amahoro mu isi, sinaje guteza inkota, ngo hagati y'abavukanye, hagati y'abavyeyi. Kuko mu ijuru ntuzojanayo n'umugore wawe, mu ijuru ntuzojanayo n'umugabo wawe, mu ijuru ntuzojanayo na bene wanyu, mu ijuru ntuzojanayo n'igihugu cose. Igihugu bamwe cose n'Imana ntizoterura ngo ikigitwara. Nagira ngo mburira abantu bari mu za politike, abantu bari mu migambwe, ndababwira yuko Imana itazohagurutsa umugambwe runaka ngo uterure ngo utware wose hariya. Imana ntizohagurutsa igihugu cose ngo gitware. Imana ntizohagurutsa amadini ishengero ryose ngo irahagurutse ryose ngo ritware. Imana izohagurutsa umuntu wese ku giti ciwe. Nimba muri mu muryango muri abantu 10 canke 5, Imana ntizobahagurukiriza rimwe mwese. Imana igiye gutoranya, igiye gutwara umwe canke babiri bayikoreye, ngo aho babiri bazaba bari umwe azojanwa undi arekwe, ngo aho abagore babiri bazaba ariko barasera hamwe ku rusyo umwe azojanwa undi arekwe. Uwazojanwa ninde? N'umuntu yemeye bakamukengera, yemeye gusuzugurwa ahubwo izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mwene data, ca bugufi wezwe, ca bugufi hindukira, niwumva ijwi ry'Uhoraho riguhamagara rikubwira riti vayo, garuka, reka kuzimira, ndi kumwe nawe, weye gutinya, sohoka uve muri Babuloni, maze uhaguruke uje mu bugaragwa. Wemere ukene, wemere suzugurike. Hano mu isi bazogukengera, hano mu isi bazogutera amabuye, ariko ugiye gutsinda intambara vuba cane. Yesu agiye kugaruka kugira ngo atore abamwizera bose, abatware mu gihugu c'isezerano. Yesu nahabwe icubahiro, Mana ihabwe icubahiro. Mpaye kaze umuntu wese yumva yemera kuraba umusaraba, ataravye uwo bicaranye, ataravye uwo bari kumwe. Raba Yesu ari mu mutima wawe, vugana na Yesu ariko arakubwira. Yesu aragomba kugira ngo umurabe. Yesu murabe. Yesu ariko araguhamagara, aravuze ati ngwino kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe mwese ndabaruhura. Yesu agiye kugaruka, Yesu agiye kuza. None mwene data, witeguye gute mu mutima wawe? Ca bugufi rero muri kano kanya tugiye gufatanya rino sengesho, hanyuma Yesu abagirire neza. Data wa twese uri mu ijuru, mwami w'abami, gitandara kizima, nshimye nkenguruka muri kano kanya keza kuri iri jambo
ryo kuburira amadini, ryo kuburira amatorero, ryo kuburira amashengero, abakristo bose bo mu nzego zose. Yesu Kristo, ndasabye ngo iyi mburi ibagereko, ndasabye ngo abapastori bahinduke, ndasabye ngo abavuga butumwa bahinduke, ndasabye mwami ngo abajenama bahinduke, ndasabye mwami ngo abakristo bose bahinduke, abaririmbyi bahinduke, umuntu wese areke gushigikira ibinyoma, ahaguruke gukorera Imana. Imana yacu ni Imana igira neza. Turagushima mwami wacu, urakoze ku bantu bariko barahembuka, urakoze ku bantu bariko barakira, urakoze ku bantu bariko baratega amatwi bumviriza, urakoze ku bantu bariko barafata note bandika, urakoze ku bantu bariko baremera kwihana, urakoze ku bantu bagiye guhinduka bagasohoka bakava mu bibi, bakava mu buhemu n'ububeshi n'ubugarariji, maze bagatumbera umusaraba. Urakoze ku bantu benshi bagiye gukizwa mu izina rya Yesu. Urakoze ku mahinduka agiye kuba muri iki gihe mwami Yesu Kristo. Iki ni kinjana cyo guhinduka, iki ni igihe cyo kubohoka. Bohora abantu benshi basohoke, babohoke ku madini, babohoke ku byubahiro, babohoke ku biti, babohoke ku mafaranga, babohoke kuvugwa neza, babohoke ku bintu byo kwigira beza, babohoke. Yesu Kristo, ndagushima kuri kurabohora, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze kubikoze. Ndasabye mwama abantu buhagirwe, amaraso ya Yesu Kristo abuhagire. Uyu mwene data aciye bugufi ariko arapfukama, ariko arihana, ndamusabiye kuhagirwa, amaraso ya Yesu Kristo amweze mu izina rya Yesu. Ndasabye mwami Yesu, aba bene data bakorerwa operasiyo mu mitima yabo no mu bugingo bwabo mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nuko ndavyambaje shima kandi nkenguruka mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu, amen. Mwene data ufise umutwaro, ukaba wifuza yuko tugusengera, canke ukaba ufise igishinga ntahe, woduhamagara kuri telefone zikurikira: igiharuro kimwe, hanyuma ugakurikiza ko 819 588 ubusa ubusa indwindwi. Igiharuro kimwe 819 588 ubusa ubusa indwindwi. Mwese Yesu abahezagire, mugira amahoro y'Imana. Shalom shalom.